Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Muri irya minsi abigishwa babwiye Yezu bati, ugiye rero wabirangura kandi nturinze guca imigani. Ubu niho tukibona ko uzi vyose atawurinze kukubaza. Nico gituma twemeye ko waje uva mu nda y'Imana. Yezu abishura ati, mbega noneho muremeye? Ngiki igihe kirageze, kiramaze mbere gushika aho muza gushwiragira umwe kwiwe munsige ndumwe. Nako sindi jenyene, Data ari kumwe nanje. Nababwiye ivyo ngo muri jewe mugira amahoro. Kwisi muzobona amagorwa, yamara mugumye umutima natsinze isi. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Muri iki gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa turakigenze, turi mu kigabane c'19 aho tubona Paulo asa nk'ugarutse mu muryango w'Efezi. Aha Efezi yari afise ubutumwa bukomeye muri ico gihe, bavuga yuko ari mu myaka 53 56 yari hamaze umwanya munini, hafi imyaka 2 n'igice, imyaka 3, kugira ngo akomeze abigishwa mu kwemera, anoganze inyigisho. Burya hamari inyigisho zo mu ntango zikabura, zigaheza zikatwugururira kunywana na Yezu Kristo, hagacabaho izindi nyigisho burya ziheza zikadushimangira muri Yezu, mbere haraza n'izindi nyigisho ziheza zikarenza ngaho kugira ngo zidukomeze mu bihe bigoye, ko mu bigoye tuba dukeneye gushigikirwa n'inyigisho zikomeye cyane. Ahandi ho umuntu arashobora guhungabana agasanga ibintu byo kwemerera bitaye. Nko muri iki gihe ushobora gusanga kwemera gusigurwa kwinshi, ukabona yuko kubangamigwa n'insiguro nyinshi zitandukanye, ushikaho umuntu ashobora gucanganyikirwa ugasanga arahavuye aranakekereza n'ivyo umukama yigeze kumukorera, agahakwa usanga bikekereje ko kagira tubwo sinihenda. Ubu rero Paulo asubiyeyo kugira ngo abakomeze mu kwemera, abakomeze cyane mu kwemera. Uyu muryango w'Efezi wari umuryango ukomeye gose kandi wari munini, wasanga ukumenga ni munini, mugabo ngaha Paulo turamwumva asa n'uhuye n'abantu bariko bakirondeza, bakiri ku nzira yo kwemera kwabo. Bavuga yuko barabigishwa bo kwa Yohani Batista, batanguye baharira iby'ibatisimu. Impari ku ibatisimu sizi uyu munsi, amazi menshi muri Yorodani, sinzi amazi menshi ya hehe, munangwa mwitanganyika, muri Kidumbugwe, sinzi. Impari ugasanga ni nyinshi, kwa batisimu ya pastori naka, mwideni rinaka, y'abakatolika y'utuzi duke. Twebwe si utuzi duke. Ushaka ko ndamudwibika mu ngunguru y'amazi azambwire. Kubwa mbere s'amazi, bwa mbere na mbere s'amazi. Yego ni kimenyetso ntasubirizwa, mugabo yeze igihe yabatiriza, igihe yadusaba kubatiriza, ntawe yigeze agira urugero ati uru rugero mutarushikanye ntizoba yafashe. Gusa ni kimenyetso iyo gikoresheje kikumvikana, ku buryo n'umwana acumva akarira, hajya ariza avuze ati navyumvise ko yanshikiriye. Niko buryo bwo kuvuga yuko yamushikiriye. Hari abana batizwa ntibarire. Un signe sensible, umuntu ashobora kumva. Ariko igihambaye na cyane ubwo bubasha bwa mutima mweranda n'ubundi. Ubwo bubasha kandi bwa mutima mweranda mu bundi buryo, ububasha bwa Yezu Kristo yapfuye akazuka. Weza yapfuye akazuka, mutima mweranda ni wa muzura mu bapfuye, hanyuma nawe agaca mutanga kuba mwemera.
agaca mutanga kuba mwemera. Nibyo turiko turitegurira mu kwitegurira guhimbaza Pentecote, dusaba Mukama ngo atugirire Pentecote ishasha, asubire mu bubasha bwa mutima wiwe, atuzure hamusanga umenga ikibikiza kiratuzika, kitwica, kiturya buke buke, gihakwa kuduherana, ububasha bwiwe bukadutuma dushobora kugikira, akakidukiza, tugasubira tukamera nk'abavuye ikuzimu, tukaronka ubuzima bushasha. Ingabirano za mutima mweranda zigasubira zikanagurwa muri twebwe ukundi gushasha, kuko Imana ikora nticyaheze hariya mu gihe, kiguma giduherekeza mu bihe byose, kujya Yesu yagize ati ndi kumwe namwe ubutakibavirira gushika ku muhero w'isi. Nukuvuga ivyo yatugiriye umwaka uheze n'ubu agumaza akabitugirira mu ndi mwaka, zoguma bidukorera kugira ngo bigume biduherekeza gushika dushike hariya muri ca gisagara twumvise ejo ku munsi w'Imana mu gisomwa ca kabiri. Nagira nti rero mugura n'ababigishwa bari barakurikiye inyigisho za Yohani Batista, bari baheze kwibatisimu ya Yohani Batista, kandi abona umenga barakomesheje, barahijeje, baratangura kubayagira mutima mweranda, ariko ivyo bintu navyo bari bazi. Cyati ivyo bintu vya mutima mweranda twe navyo tuzi, mbwa turazi yuko dufise batisimu ya Yohani Batista. Harabagira ati iyo batisimu ya Yohani Batista yari integuza yibatisimu muri Yesu Kristo yapfuye akazuka, ari watanga mutima ahindura ibintu bikaba bishasha, yari yo gutegura iyo yindi rero ishira muri Yesu Kristo, yo itangwa muri Yesu Kristo. Niho ro baca babatirizwa, aje kubabatiriza cyamumva ikindi kimenyetso gikurikira ngo aberekeza ku ikiganza, abahamagara ko mutima mweranda, baca batangura kuvuga izindi ndimi, aca bahi confirmation. Nico gituma twebwe twemera yuko hariho batisimu nivyo iratanga ibyiza vya mutima, mugabo hariho gukomezwa muri mutima mweranda, baca batangura kuvuga izindi ndimi, ikimenyetso cyuko mutima atanze ikimenyetso cyuko rero buzuye nawe bashobora gutangura gukora ubutumwa, bakavugira Imana. Ko ngo baciye batangura kuvuga izindi ndimi, bagakorera Umukama, ngo bakabura nibizoza, bagafasha abantu kwiyugururira akazoza keza mu Mana. Iyo turiko turavuga bene izi ndimi nako bene izi ngabirano zo kuvuga indimi nyinshi no kubura ivya kazoza, ntituziheze gusa muri bijya byo kuvuga. Nivyo hari ibimenyetso biboneka mutima ashobora gutanga, abantu kumva bariko baravuga izindi ndimi, mugabo ni vyiza yuko hagati muri bo haba hariho abandi bazi kuzisobanura. Kosha gusanga umuntu avuze n'ururimi wenyene ntashobore kwisobanurira, hakaba ari undi hagati muri bo mutima aha ububasha bwo gushaka kuzisobanura. Abakarismatike ngira ngo murabimenyereye. Nkuko hariho abashobora kubura ibizoza, ibishobora gushika ku buzima bw'umuntu, kandi atari bamwe umenga barapfumura bagapfumuza izina rya Yesu. Hari abantu bafise ububasha bubi bwa shetani bwo gupfumura, bunyegeje mu bintu vy'Imana. Je numuzi ko biriho. Bagapfumuza ibintu vy'Imana ugatangara. Uzoshima ko bapfumuza ibintu vy'Imana, uzosanga iyo bakubwiye ibintu canke bakubwira ibintu bibi gusa bikurya umutima ukama mu ruhagarara, canke nawe nyene bakaza bakaguhendesha, mugabo kenshi abusanga ari abantu baba beshi gusa, bakakubwira ibintu vyiza gusa, vyiza gusa, nkukumengi wawe uzuri mwijuru. Ntibabe realiste mu buzima bw'umuntu, ntihabi bibi gusa, ariko kandi ntihami ivyiza gusa, harashobora kubugwa n'ikindi kintu gishobora kuba kibi, kandi ugasanga kirashitse. Ico gihe Umukama arakibura, atari kugira ngo akubuza amahoro, ahubwo aguhe gushingira ahantu hazogufasha kugumuri mu mahoro. Nibitwumvise zabwiye ati mwese ndababuriye yuko handi haza muraza kugwa, nubwo mwiyumva umenga ni sawa,
mwese ndabona neza yuko handi haza muraza kugwa, muraza kunta mugende. Timugabo ndababwiye kugira ngo mugire amahoro, ntimuce mwihebura. Nivyashika mumenye ko si ibintu biciye mw'Imana. Imana irabiza, ubwo ugaheza ugahaga amahoro aciye abaremesha akagira ati ngo ariko mugumye umutima naratsinze isi. N'igihe tugwa nitwigere twibagira yuko intsinzi yose ifise umukama, kandi byose bihereza kugarukiwe. Hakwisigura, hakwisigiririza, hakugomba kwerekana yuko umenga ari uri mwiza, ugatangura kuvugira ibisabisha abandi kugira ngo bereke uti mwebwe nimwe ngaba bireka tubasengere. Hariho abantu shetani iri ihenda gutyo, nakarugarijwe n'ibitero, reka tumusengere, twebwe twama turi mu vyiza mu Mana, ikamuhuma amaso kuri we, akama mu bisabisho byo gusengera abandi, kandi ari mu bintu bishobora kuba ari bibi. Agaca yibaza ko ari mwiza, akibagira yuko burya ukugwa ku mwana w'umuntu ni ikintu kirimwe amabanga nyegeje y'Imana. Nico gituma igihuguye reka kwiyanka, igaye ariko apana kwiyanka, pana kwihebura, igaye wigarukane mu minwe y'Imana. Nkuko ni wabona umuntu aguye canke wibaza ko yaguye, reka kwigira jokone ngo ucubona umenga uti jewe ndagiye kumusa, we nzogukiza, we ndagufise ko ubutumwa nzogukiza. Oya, ca bugufi ugaheza ukamusabira. Mu guca bugufi ugira uti Mukama mutabare, ariko nanje undinde, kuko ari ikintu mutazi. Tugire Kristo. Utanguye gusengera umuntu ikintu kimuhanze, nimba ari shetani muteza ikamuteza ibibibi, saba Umukama gukingire, kuko uhejeje kuyivyorogota kuri uriya muntu ikizi wawe. So kugira ngo muze mureke gusabira abandi, mugabo sabira. Nico gitomona yuko igihe cyose tugomba gusenga kugira ibisabisho bikomeye tuzi ko biza kudurumbanya mu mashetani, tubanza kwikingiza amaraso ya Yesu, tubanza kwikingira twebwe nyene. Kuko ubuvyuye intambara mu bintu bimukikuje bica bigomba kwivuna, kandi bica bigira biti uradusomborokeje, reka tuza. Nakajo keza rero kugira ngo twumve yuko hari ahantu dukenera mutima mweranda. Mutima mweranda atumurikira, mutima mweranda aduha inguvu muri ya magara make yacu, inguvu zidukingira canke inguvu zituvyura niyo vyashitse ugasanga twaguye, kuko twemera yuko intsinzi ya nyuma ari y'Umukama, ko yatsinze isi, kwivyo tutoshobora kuvyemerera ngo biduherane, bitugire ko ijambo rya nyuma gushika turinze duhenuka, gushika ku mpemeko yacu ya nyuma. Hariho abantu mbere bidusaba yuko dusengera, tukaguma tubasabira. Mu kubasengera tukaba turiko turikingira natwe, kugira ngo Umukama atebe abaronka ko intsinzi ya nyuma, bonyene baronka intsinzi kuri ivyo vyose bibaboshe. Mbere uzosanga kenshi ababoshwe n'abakubwira bati jewe simboshwe, je ndidegemvya. Yo ati jewe aho ni ubuhewe nyene, kuko umwidegemvyo wawe ntukoresha ngo nyene gutanga umwidegemvyo ntazwe muri wewe, ntukoresha kugira ngo wubahe no mwidegemvyo w'abandi. Umuntu azogira umwidegemvyo udasonera umwidegemvyo w'uwundi ni kimenyetso cyuko baboshwe no kwisenga. Abayibona, abayiraba, ntazi kuraramura amaso, niba abandi bagenda biraba ku mukondo. Baguma bitangarira, baguma biraba mu kiyo bishima, biraba mu ngabirano bafise. Ntazi gushima uwatanze ivyo vyiza, ntazi gushima no gukenguruka ngo abibone mu wundi ari hafi yiwe, bica bigorana. Turakenera mutima mweranda rero yamadutabara aho hantu, kuko umuntu uzosanga igihe cyose ikintu ca mbere mutima amutabaramwo nico kintu cy'ubwishime kimwugarana muri we. Ubwishime burya budutsinda kubiri,
hariho ubwishime bwo kwikuririza n'ubwishime bw'umuntu ashobora kuba yarishizemo icyumviro gihambaye rwose gihanitse cy'icari n'icyo ashaka kuba, hamata gishikiriye shetani ikamurisha imvumba kaziramuta nko mu bintu, agaca yumva umenga biraheze karabaye, agaca aja mu kwihebura. Shetani irakora ku cyo twita le moi narcissique. Le moi narcissique aho hantu no kuhagabira gose kugira ngo ntidukwegere mu bwishime burenze canke ngo iblesse l'autre, le moi propre, kagatima kawe kiwawe kikuririza cyane gusange gakorokeye mu guca wihebura, ugaca usanga byose ubitanye n'ikigazuzo. Umukama aturonse uwo mutima, aduha ingabirano yo kuvuga indimi nyinshi. Izo ndimi nyinshi ko nabivuze niduheze mu ndimi gutya oya, ahubwo aduha gushobora gutahurana no kwakirana mu butandukane bwacu. Erega womenga kujya dutandukanye ni nkuko womenga tuvuga indimi nyinshi ariko akagira ahantu umukama atunywanishiriza ubutandukane bwacu, ahubwo tujyanishije tukabwumva nk'ingabirano, bukadutuma twuzuzanya. Ariko kandi izo ndimi zisigura yuko umukama ashobora kudusaba kumenyesha hakujya y'abavuga ururimi rwacu, tukabashira nabo nyene inkuru nziza y'urukiza. Ukubura ivya kazoza, tukaba abantu barimwo mutima mweranda, bazi gushikana mutima mweranda muri kubuzima bwabo, bigatuma batunganya ubuzima bwabo uyu munsi bukiyugururira kazoza keza. Hajya tuvuga ngo ejo ni heza, utari kumwe na mutima mweranda ntiyaraba heza, kuko utaraba mwiza muri wewe ntushobora kubona neza. Ukubona neza nako nukubona mu ntumbero Imana ibidufise ku mugambi, tugaheza imigambi y'ubuzima bwacu ikadushira kurangura umugambi ukomeye Imana idufise ko. Muri ivyo nitugere tuvyibagira rero, birashika urwo rugendo rwo kurangura imigambi y'ubuzima bwacu twinjira mu mugambi w'Imana, ugasanga intege nke zirakubisa umuntu hasi. Yesu akagira ati ndazi ngene muza kugwa, tariko ntimugwe ngo muhereyo. Hama hari ikintu twita le mystère de l'iniquité. Hama hariho ikintu kidusiga mu kungene tugwa. Waragize uti jewe ngiye kuba umukristo exemplaire, nzokoma ntonze ndi nta makemwa, usuri izina chini. Byagenze gute? Mbega nzoja kwirega hehe? Kwirega ukaza kubona ndi ahantu batakuzi. Le moi narcissique. Kumenya yuko ntidukurikira Imana kubw'ubushobozi bwacu bwa mbere, dukurikira Imana kubw'urukundo rwayo rwatwakuye hafi yayo, kandi ariko rutuzigama rukaturinda igihe natwe mugabo tumenye kuyikundira, tukiyubara, tukabaho nk'abaciye bugufi, abatagenda bariyemera, abatagenda barirekura, ahubwo bakagenda bazi neza aho bahoba bakamenya ingene bitura umukama, kandi bazi neza naho bakomeye bakamenya kandi n'ingene bakorera umukama. Amen.